hari kuri uwa mbere Nyakanga umwaka wa 2025 mu gisagara ca Tianjin mu Bushinwa mu nama rukokoma ngarukamwaka ihuza ibihugu n'amareta ahurikiye mu ishirahamwe rya OCS Organisation de Coopération de Shanghai. Umuryango wabonye izuba mu mwaka wa 2001. OCS yatanguye yitwa Groupe de Shanghai, ifise hangiro ryo gutorera umuti ibibazo vya politike mpuzakarere mu gice ca Aziya yo hagati. Mu ivyo bibazo OCS yaje kemura harimo ingaruka mbi zaturutse ku gusambuka kwa RSS leta zunze ubumwe z'abasocialiste b'abasoviet hari mu 1991 n'umutekano muke vyatiye mwako karere. OCS rero yaje igamije guharanira ugushira hamwe inguvu mu gutsimbataza umutekano n'amahoro mu bihugu vyose bihurikiye muri uyo muryango no guhangana n'iterabwoba, amacakubiri, ikumira n'ivangura. Ubushinwa n'Uburusiya akaba aribo nkingi ya mwamba muri uyo muryango. Ibihugu vyompi bikomeje kuba somambike. Umuryango wa OCS ukaba watanguye uhurikiyemo ibihugu nk'Ubushinwa, Uburusiya, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan na Tajikistan. Ukaba wakomeje gukura aho mu mwaka wa 2016 hinjiramwo Ubuhindi na Pakistan. Iran nayo itinatanzwe irinjira muri OCS mu mwaka wa 2021 na mu 2024 hinjira Belarus.